aravuga ngo ukora ibyaha ni wa murwanizi, kuko uhereye bwa mbere na mbere uwo murwanizi yamye akora ibyaha. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki ni ukugira ngo asangangure ibikorwa by'umurwanizi. Yindi amen. Haleluya. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki ni ukugira ngo asangangure ibikorwa bya wa murwanizi. Yesu ashimwe cyane. Yadusanze twaraziritswe ku katsi. Kuzirika ku katsi muracumva icyo ari cyo. Yadusanze twarahenzwe rwose. Yadusanze dushorewe nk'intama zijyanywe ku ibagiro, mugabo tuzi yuko tugiye kubaho. Yadusanze dufite ibinyoma byinshi turiko turubakirako, kandi tukabigira icyo twisunga, mugabo kandi turiko turiyimbira imanga. Yesu adufashe cyane. Yesu ashimwe rwose. Rero ubuntu bw'Imana tugira dusangire amajambo y'Imana adufasha kubandanya twinjira muri kwa kwezi kwiza, aho igitsibo gisubirira ikigandaro, aho amavuta y'umunezero asubirira umunyota, aho umwambaro wo gutazira usubirira umutima uhondobeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubwibyo nagira ntabwo ndakubwira ngo gira amahoro. Dusangire ijambo ry'umutwe rivuga ngo gukira amayeri y'umurwanizi. Gukira amayeri y'umurwanizi. Umurwanizi abizi ijambo ry'Imana hano, murazi yuko kuva Satani atakiswe Lusiferi afise amazina canke amajambo bibiri ikoresha mu kumuvuga. Umurwanizi, umwanzi, ya nzoka ya kera, twaravyize. Rero ndakwifurije intsinzi ku mayeri yiwe yose. Haleluya. Iyo tuvuze gukizwa, abantu benshi baca biyumvira kwinjira mu idini kanaka. Ndashimira Imana yuko turi shengero ry'Imana, kandi koko shengero ry'Imana n'umuryango, kandi by'ukuri umukijijwe aba yinjiye mu muryango w'Imana w'abana b'Imana. We ntimukira abashitsi n'akavantara, murabo mu rugo rw'Imana, musangiye ubwoko n'abera.
niko bimeze, ariko hari ibindi biri muri ivyo nyene. Yaba bose bari bavyumvise, nta muntu yosivye adakijijwe. Uku kuri ko kumenya yuko umuntu atagizwe n'uyu mubiri tubona gusa, umuntu agizwe n'impwemu, umushaha n'umubiri, kandi umuntu ashobora kuba yitegereza mu mubiri ariko indani ari imbohe ikomeye rwose, mbere imaze igihe kinini ikandamijwe n'akabonero n'ube gito vy'umwansi, isi, amananiza y'akamerembere k'umubiri n'ibindi bitandukanye. Rero Yesu yaje kugira ngo arokore abantu biwe, abakure munsi y'ububasha batashobora kwikura muri bwo, abashire mu mwidegenzo w'uburyo bwose. Yesu ahabwe icubahiro. Iyo ndiko ndasangira ubutumwa bwiza n'abantu bo mu mabohero, vyama bigarukamo kenshi nkanabibabwira, ntimubone mwebwe muri hano barafise ingene baba biyita, barafise n'ingene bita abari inyuma ya prison, abatari muri prison bavuga ngo ni mu gihugu. Bo bose urumva sinzi ingene baca bumva harya bari ingene hitwa, mugabo babwira ngo naka ngo yagiye mu gihugu, ari nk'umuprisonnier yasohotse. Ndakunda kubabwira nti ntimubone mwebwe muri aho, ufise Imana urashobora kuba widegenje uri ngaho gusumba imbohe nyinshi zirari inyuma ya prison, kuko umuntu nyamuntu kandi umuntu azohoraho, umuntu badahamba mu bivu ngo bicike ivu, ngo acike ivu hamwe navyo, umuntu badashira mu mazi ngo aborane nayo, umuntu badashira mu isanduku ngo aborane nayo, umuntu nyamuntu ntaboneka. Hashobora kuboneka ibikorwa vyiwe, ariko uwo muntu arakomeye kandi ntapfungwa n'amaboko y'abantu iyo abohowe n'Imana. Haleluya. Ntashobora gupfungwa n'impome, ntashobora gupfungwa n'inkuta zirezire z'amabuye. Imana ishimwe cyane. Pawulo yanditse neza, ijambo ryafashije nanje mu gihe canje, ariko arandikira abantu arabaremesha ngo bagende bavuge ubutumwa bwiza. Aca arababwira ngo jewe naho mfunzwe, ubutumwa bwiza ntibupfunzwe. Yesu ashimye cyane. Rero uyu mwidegenzo canke uku gutsinda biragutse, si ibintu twoshobora kuvugana uyu munsi vyonyene, ariko ico wakira uyu munsi ico arico cose ukacakira neza kirashobora kugira akamaro imyaka myinshi usigaje yo kubaho. Gutsinda rero canke gukira amayeri y'umugwanizi, ico nagira ngo dutangurireko nk'abamenya n'abakira ico agakiza kari muri Kristo Yesu. Yesu ashimye cyane. Agakiza kararengeye ko umuntu yoba afise aho yitirirwa kwasenga. Agakiza kararengeye cyane ko umuntu yoba yakize malariya. Agakiza kararengeye cyane ko umuntu yoba yasengeye amahera akayaronka. Agakiza kararengeye cyane ko umuntu yoba asigaye afise icubahiro mubi wawe canke yari yarakeye. Iri hejuru yavyo nta nuko zogereranywa. Utwo n'utu etincelle n'utuntu tutuvunguka, sinzi etincelle mu kirundi neza ingene noyivuga, dusase murakoze, n'utuntu tw'udusase tuvungutse tuva ku kintu kinini gose citwa agakiza, citwa ubugingo budashira bukorera muri twebwe tukiri hano
ukazogumana natwe tuhavuye. Imana ikomerwe amashyi cyane. Haleluya. Rero iyo hari icyuma ntashobora kubura amasasi. Isase riva mu cyuma. Rero hari ubwo bugingo ntihoca hari utwe tundi two gukira malariya, two gusengera amahera kayaronka mu gihe cyayo, two kuronka ukuvugira aho utari ufise ukuvugira, two gutabagwa mu ntambara pasagere z'akanya gatoya. Ibyo ntibyobura, ibyo bizotegerezwa. Wiga ikintu cyari gikenewe ni kubanza gushikirana nako gakiza, umuntu akagahishurirwa akakamenya. Nta muntu n'umwe yomenya agakiza wagenda adashoye ibyo afise kugira ngo aze kukaronka. Ese ashimwe cyane. Rero ndagukoreye umutwaro, usengere duhishurirwa agakiza k'Imana n'izina rya Yesu. Amen. Ubuhungira rero uve hasi dusengere ijambo ry'Imana. Iminota tubisangira, Imana ivugane nawe. Imana yubaka ubuzima bwawe, ibushikamishe, ubugire udatsindwa mu izina rya Yesu. Data wera, turaguha icubahiro n'ijambo ryawe turaryubashe, kandi uyu mwanya tugiye gutangura kwiga aya majambo turasenze kugira ngo mpemu yera uganze hano. Ndatuye amaraso yawe Yesu Kristo n'ubushobozi bwawe hano hantu ku matwi yose, ku muntu wese ari hano. Mwami Yesu Kristo, mu izina ryawe ryera, kano kanya nakawe, ivyiyumviro vy'amayeri ya Satani ndabitsinze, kandi igikorwa cyose kibuza abantu kumva agakiza kawe kiraranduwe hano, kiratsinzwe. Urakoze Mwami, ishimwe n'icubahiro tugarukeko, ukuri kwawe kwamamare, gushinga imizi muri twebwe, maze amahoro yawe yuzure imitima y'abana bawe. Tubisavye mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen. Amen. Dusome ijambo ry'Imana, Yohana 10:10. Yohana 10:10 aravuga ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica n'ugutikiza. Nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo ziburonke busagutse. Imana ishimwe cyane. Amen. Yesu yarerekanye, aradufasha kugira ngo dushobore guhinyura umwasi, tumenye misiyo yiwe, tumenye ivy'uko bimeze, mugabo kandi agaca twereka yuko ntibiherera ku bikorwa vy'uwo mugwanizi, ahubwo Yesu yaraje kugira ngo abidukize. Imana ihabwe icubahiro cane. Haleluya. Dusome ayandi majambo y'Imana. Ndamye nimvira nyumenga nari kubaza umuntu wese ngira umurongo wa Bibiliya wibuka, ijambo rya Bibiliya wibuka rigufasha kumva ufise intsinzi kuri Satani. Urashobora kwiyumvira n'uri wenyine, witse uyu murongo. Ukuri kune, amaverite ane nifuza ko tuza gusangira n'ibindi tuza kubonamo. Dusome ikete rya mbere rya Yohana 3 umurongo w'8. Aravuga ngo ukora ibyaha ni wa murwanizi, kuko uhereye bwa mbere na mbere uwo murwanizi yamye akora ibyaha. Icatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki, no kugira ngo asangangure ibikorwa
ibikorwa vy'umugwanizi. Yindi amen. Haleluya. Icatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki, ni ukugira ngo asangangure ibikorwa vya wa mugwanizi. Yesu ashimwe cyane. Yadusanze twaraziritswe ku katsi. Kuzirika ku katsi muracumva ico arico? Yadusanze twarahenzwe rwose. Yadusanze dushorewe nk'intama zijanywe kw'ibagiro, mugabo tuzi yuko tugiye kubaho. Yadusanze dufise ibinyoma vyinshi turiko turubakirako, kandi tukabigira ivyo twisunga, mugabo kandi turiko turiyimbira imanga. Yesu adufashe cyane. Nkijijwe naramaze umwanya nibaza nti none narasara, nari nkomeye, ndiko ndimvira ivyo nari mbayemo, numva sinahura neza ko ndi umuntu muzima muri ico gihe. Kandi sinasara je ubwa gusa numva bisa n'ivy'abasazi ivyo nari ikinyoma, kubaho uri umuntu yahenzwe kandi ugasanga rimwe rimwe umenga ni wewe wihenze. Rero Yesu yadusanze hari ibikorwa vy'umugwanizi tubayemo, bitubayeko. Hariho n'ibindi yakoze tutanaciye n'ikanda, tutamenye n'uko biriko biraba ku buzima bwacu, tutamenye n'ingene biriko biragenda. Yesu adufashe cyane. Kandi Yesu agira neza. Hari ibikorwa vyinshi bibi Satani yazanye mu buzima bwacu imbere yuko tumenyana na Yesu. Kandi umuntu wese yisanga muri izo kondisi, yisanga muri ico gihe. Yesu adufashe cyane. Kandi ingorane ni mu bice byose bigize ubuzima bw'umuntu, aho ahambije hose canke aho kuronsa akaryo hose, ibikorwa bibi vyo nta bikorwa vyiza afise. Namye ndiyumvira ingene ntiwokwirirwa uribaza wiruhisha ngo nogira iki ngo Satani ntanyanke canke ntankorere ikibi. Mbesha nshuti nawe wapi umve akuronsa akaryo, nta kindi kintu ashoboye gukora, yogukorera ibibi gusa. Nivyo vyonyene ashoboye. Rero umugwanye ntumugwanye, umukunde ntumukunde, umukorere ntumukorere, nta kindi afise, nta kindi ashoboye. Kandi je nanezerewe kubishurirwa ngikizwa, je ndandika itangazo ndarimanika ku mutwe wanje aho ndyama ku ruhome mu kazu nari mpanze, nahomesheje korogate ndavyibuka. Je ndamanika itangazo ndavuga Satani uri umunsi wanje imyaka yose wagukorera ntiwahera, kandi je nzoguma ari umunsi wa myaka yose kugera naho sinzonakwisemba. Gusa ndafise rero umukunzi w'imyaka yose yitwa Yesu Kristo. Nanezerewe kubimenya yuko naho ivyo ntobigira aguma ari umwansi wanje, naho ntomugwanya aguma ngwanya. Nopfuma rero ndamugwanya kuko ndemererwa n'ijambo ry'Imana ngo ninamugwanya nzomutsinda. Haleluya. Ibihinduka bimwe nariko ndavuga. Haleluya. Kubw'ivyo ikintu dukeneye si ubwoba, ikintu dukeneye
ikintu dukeneye si ukugabanya kumugambararira, ahubwo ikintu dukeneye ni ukuronka inguvu zose twemerewe zituma tumutsinda. Mugire amen. Haleluya. Mwene data, ikintu ukeneye si ubwoba, ikintu ukeneye si ugutinya, ikintu ukeneye si ukugambukira Satani, ikintu ukeneye ni inkomezi zitsinda Satani mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ko muciye musama uwo êtes-vous maintenant? Uko murakurikirana iki? Rikuri yumvira iki? Ikintu ukeneye si ubwoba, si n'usamazi, si n'ukugambukira Satani. Ikintu ukeneye ni inkomezi za Yesu Kristo zo gutsinda Satani. N'ubu amen iracyavugwa n'abantu batatu ku icumi. Icyatumye umwana w'Imana yishuka ngiki ni ukugira ngo asangangure. Haleluya. Mana ishimwe. Twasomewe Imana ni nziza, Imana ni n'amahoro, izobasonyera Satani vuba munsi y'ibirenge byanyu. N'ubundi amen niko ndumva ntizihwanye n'ingene mungana, ukuvuga ko hari abantu bariko barumigwa canke naho umenga uvuze amen uzomwihamagariye ishwi asanzwe akugwanya utaranizera Yesu. Yarakugwanya, maze no kwizera Yesu arakugwanya, n'igihe yagutuma yariko arakugwanya, n'igihe wamugambukira yariko arakugwanya. Ubu rero Yesu yaraje ngo uronke ubugingo kandi ngo uburonke busagutse. Semerera haleluya. Yesu ni umwami wacu kandi ni umunyantsinzi. Akomera amashi twakire intsinzi ya Yesu. Haleluya. Amen. Irindi jambo Abayudayo 2, ariko tuzorigarukako Imana iduhaye akandi kanya. 14 kugeza ku 15 harimo ibintu bikomeye tutovuga uyu mwanya. Numva ndabivuze nega nushaka kuvyagura rwose. Abaheburayo 2:14 kugeza ku 15 haravuga ngo, nuko rero kuko abana bahuje inyama n'amaraso, nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo, kugira ngo abone uko apfa, kandi urupfu rwiwe aruhindurisha ubusa ufise ubushobozi bw'urupfu niwe wamugwaniza, kandi ngo arokore abajakariye ubwoba bw'urupfu bose iminsi yose y'ukubaho kwabo. Yesu ashimwe cyane. Aya majambo y'Imana atwereka ko Yesu yararondeye ingene yoshika aho Satani akorera muri biro iwiwe. Alo? Kwa Satani yari yakorewe yaragiye mu ijuru, hanyuma mugabo acasigara afise ukwiganzira abantu. Abatwara rero abakandamije bari twebwe abantu, mugabo Imana ica iba Emmanuel, Imana mu bantu, yemera kwambara umubiri nkatwe uko abana bahuje inyama n'amaraso. Nawe yemeye guhuza ivyo nabo, yemeye kwinjira muri twebwe nk'uwo tubona turi hano dufise ikigatanya kiturwanije, akibaza ingene dutabara. Biri ngombwa ko yinjira hano, hanyuma arwanye ico kigatanya, aca atubwira ati nimusohokere mwidegemvye namutsinzi. Haleluya. Nawe
murabizi Yesu mbere yuko abambwa yaguma avuga ngo umwami w'isi araje, akamwita umwami w'isi. Mugabo azutse yaciye avuga ngo jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Haleluya! kuko yaje kwinjira muri ubwo bwami kugira ngo atsinde umwansi wabo. Igihe kimwe yababwiye ntibabitahura ngo nta muntu ashobora kwinjira mu nzu y'uwundi ngo amwake ibyo afise byose atabanje kumurusha inkomezi hanyuma akamuboha. Imana ishimwe cyane. Rero Yesu yaje nk'urusha inkomezi wa muri wacu, hanyuma arinjira mu bwami turimo bw'isi, afata akamere kacu kugira ngo ase natwe. Haleluya! maze ngo aronke ukwapfa. Ntiyari gupfa kuko yari immortel, yari udapfa. Mugabo yarongeye ingene aba mortel, yarongeye ingene nawe aba ushobora gupfa kugira ngo ntatuneshereze bisanzwe arobesha ifi nyinshi gusa, akiza abagwayi bari na mukuru wa Petero. Ntakore ivyo vyonyene, ahubwo yinjire no mu isi y'urupfu, atsinde urupfu, aca arazuka ati jewe mfise imfunguruzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Yandira cane haba mu vy'ubuzima, kurobesha ifi, gukiza intambuko wa Petero mu ruhumbo, kumugurura abamugaye, aho naho nyene birakunda. Mugabo n'inyuma y'urupfu naho nyene ndabatabaye. Impundu ku mwami Imana yacu. Haleluya! Yesu ashimwe. Yakobo 4:4 kugeza ku ndwi. Yakobo 4:4 kugeza ku ndwi. Nabwiye gute umurongo w'indwi kugeza ku munani nihenze. Yakobo 4:7 kugeza ku munani. Naciye gusoma nisubiramo. Nuko mugambukire Imana, ariko murwanye wa murwanizi, nawe azobahunga. Mwiyegereze Imana, nayo izobegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, yemwe b'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Rero umukristo agifise matrikire, atarasubiza matrikire, ngira ngo igikorwa y'igisirikare nyene. Umukristo agifise matrikire, akiri ku rutonde rw'abasirikare b'ingabo. Haleluya! ntiyasubije ibigwanisho, ntasubize ibigwani, kandi ntagira horere, ntaduze ibiganza imbere y'umwasi Satani ngo natsinzwe nuze ufata uko ushaka. Oya, twabwiwe ngo mumurwanye, mwegere Imana, hanyuma murwanye wa murwanizi. Haleluya! ndabisubiramo. Nuko mugambukire Imana, ariko murwanye wa murwanizi, nawe azobahunga. Amen. Shaka Satani aguhunga, uramurwanya. Imana ishimwe. Iri jambo kurwanya mu Gifaransa ni resiste. Rijanishe n'irindi rivuga ngo mugambukire Imana. Iri rero kurwanya ni igihushane
cyangwa ugahagurukira Imana. Imana ikujyana iyo ishaka, ariko umwanzi we umugambararire. Alo, umugambararire. Arafise amayeri menshi, kandi umugambararire nta kintu na kimwe agushoborako. Ayo mayeri akoresha nayo kugukwegera yuko hava umugambukira, niko kutamurwanya. Igihe kimwe yaranteye ikinyoma, umenga birasanzwe, mugabo birimo satani kuri. Zanumva ivyiyumviro biranteye, nari umunyeshuri niga ino nyene. Zanumva ivyiyumviro ngo banaka, ngo barakwana, kandi ngo baguma biyumvira yuko ubana. Urumva ivyo bintu? Baguma biyumvira ego barakwana. Iryo n'irindi jwi ryahavuye rizanira ngo uko nyene umwese ariko aramubwira ko bakwana, niko yagiye hariya nabo ababwira yuko ubana. Ibintu nakabaho, nta kosa na rimwe turagiranira gutuma turakundana cane n'umuryango wanje banyagwakute, nta kintu na kimwe kibinyereka, mugabo aragerageza kubinyumvisha. Niho nafashe umwanya wo gusenga, numva iryo jwi rimbwira ngo ahubwo uko nyene ariko arakubwira yuko bakwana, nawe yagiye kubabwira yuko ubana. Ca ndipakiza nk'inguvu, hari muhira ikirundo, ca ndipakiza ndavuga je ndagiye gusuzuma ibi bintu. Ngishika bwa mbere nuko nturinda kubivuga kamwe kamwe, ariko nta navyishimye navuze. Ngishika gutya, ubundi dushikiranye gutya, je narariye umunyengabi, abatahuriye mwihangane. Je ngishikuku baranterura mu kirere gutya, incuro zose ntaje. Uwo munsi nshitse gutya, ngo wowe usigaye utwara. Nanje murazi nico nari ngiye gusuzuma, kubera ijwi ry'Imana ryari ryamanuye ndiko ndasenga, rirambwira ngo uko nyene bariko iryo jwi rikubwira yuko bakwana, niko nawe ryagiye kubabwira yuko ubana. Iyo ndamukanyo kumwe tutibagiriye Mariya na Elizabeth, nanje ntayo ndibagira, mugabo apana mu buryo buntera umubabaro, ahubwo mu buryo bumpinyurira umwanzi. Kandi ubwo nyene najewe tutarakorana ngo gutya, ca ndavyumva, ca ndavuga satani uratsinzwe mu izina rya Yesu. Kubera Imana yari yanyigishije ingene cangira isengesho ntaranagenda, isengesho rivuga ngo ndabakunda barankunda, ndabakunda, ndavuga amazina, ndabakunda barankunda, ndabakunda barankunda. Ubwo nyene nabwiye gutyo, ndavuga amayeri yawe satani arahinyutse, mu mutima navuga, ndavuga ndabakunda barankunda, yayambika irasubiye. Bwa mbere ntibaraga bisubiramo, ntibirasubira n'umunsi umwe, ntibirasubira, ntibizonasubira. Bwa mbere numvise iryo jambo, vyarananiye nuko bakuryumva iryo jambo. Amayeri y'umwanzi ari kwinshi, mugabo Yesu yaraje kugira ngo aduhuge, ngo duce dusengera ukuri, turi mu kuri, turi no mu y'ukuri. Niko handitse mu kete rya Yohana. Haleluya! Yesu yaraje ngo aduhuge, duce dusenga Imana y'ukuri, turi mu kuri, turi no mu
Imana ihabwe icubahiro. Nifuza Abaheburayo 13:6 13:6 haravuga ngo nico gituma tuvuga dushize ubwoba tuti uhoraho n'umutabazi wanje sinzotinya, none umuntu yoshobora kungira iki? Ico gituma tuvuga dushize ubwoba tuti uhoraho n'umutabazi wanje sinzotinya, none umuntu yoshobora kungira iki? Haleluya. Mu bintu bitandukanye uhura n'ayo amayeri menshi araguteza ubwoba bw'ibi. Mugabo hano ijambo ry'Imana rije ritubwira ngo turashobora kuvugana twebwe ata bwoba, kubera ko Imana yavuze hari umuntu ko hatangura, kuko Uhoraho yavuze. Nico gituma natwe tuvuga yandi majambo, hariho ico Imana yavuze, ico nico natwe twakira tukavuga tuti Uhoraho n'umutabazi wanje. Yesu ahabwe icubahiro cane. Haleluya. Uhoraho n'umutabazi wanje. Ico gituma tutazogira ubwoba. None umuntu yoshobora kungira iki? Imana idufashe cane. Haleluya. Ibinyoma vyinshi maze guhura navyo muri Yohana 8 ngira ngo ni 44. Yesu yaravuze ngo uwo mugwanizi yamye nyene ibinyoma kuva kera yahereye abesha, n'ubu ni umubeshi kandi ni we se w'ibinyoma. Yesu adufashe cane. Ndakunda kubiganiriza abana babwira, kubera abana barigira ibintu vyo kubesha, n'abana mu mwemu barigira ibintu vyo kubesha bibaza yuko ngo ari bisanzwe. Ndakunda kubabwira nti urabizi yuko ikinyoma cose gifise isoko kwa Satani. None iyo urakora ibintu bifise imizi kwa Satani ugaca wibaza kuzimbura ibifise akanovera kavuye hehe. Urakora ibintu bifise imizi biriko biravoma, imizi yavyo ishinze kwa Satani, ugaca wibaza ko akanovera kazobako kwa Yesu. Akanovera kava hariya nyene mu mizi. Haleluya. Yesu adufashe cane. Ikinyoma cose kiva hariya. Mwanyefeso turiko turigishwa ingene tworesista, ingene twogwanya umugwanizi n'abafise ububasha bakorana nawe. Ijambo ry'Imana rica ritwereka ngo mwambare ibigwanisho, muvyo mwambara harimo ukuri, mukenyeze ukuri. Haleluya. Mwambare ingofero y'agakiza, mwambare icuma gikingira igikiriza c'ukugororoka, mwambare inkinzo y'ukwizera, mwambare inkota kw'itako, mwambare inkota kw'itako y'ijambo ry'Imana. Mwe mufise ijambo ry'Imana muri mwebwe, mwambare umusipi, kenyeze umusipi ukuri guhagarariye. Imana ishimwe cane. Hanyuma mwambare n'ibirato vy'ubutumwa bwiza bw'amahoro. Yesu ahabwe icubahiro cane. Rero nariko mvuga aya majambo kugira ngo tumere nk'abariko barashikira, mwavuganye ntangamarara y'ubundi buzima burebure bw'amajambo y'Imana ushobora kwakira aguha kuba wakize amayeri y'umwanzi. Afise amayeri menshi. Harya Yesu atubwira ngo mwame muri maso, mwame mugavye, amatara yanyu ntazime. Urumva
turategerezwa kuguma turi maso, turategerezwa kuguma dufise umuco kugira ngo naho yokwidegiza, naho yogerageza kwigira umumarayika w'umuco, wewe umuhinyure n'ivyiwe mu izina rya Yesu. Aleluya. Harakubwira ngo urapfuye, agaca kwibagiza yuko wewe udapfa kuri porogaramu yiwe. Harakubwira ngo urakabona, ugaca wibagira yuko ufise Imana ihambaye, arabigira ivyo kugira ngo aguteze kunyiganyiga, hanyuma ufate ingingo mbi. Yesu atufashe cyane. Aho ubwiye ngo uzoca wicwa n'inzara ukavyemera, nk'aho umenga niwaho imvura kugwa, nk'aho umenga niwe ameze imyumbati y'iwanyu, nk'aho umenga niwe agufitiye esitoma, uciye uvyumva, nk'aho umenga niwe usanzwe wibeshejeho, nk'aho umenga ni banaka basanzwe baguhaye kubaho, uca ugira ubwoba, kandi ni ubwoba bwinyegeje kubera wumva umenga uri umuhinga mu vyiyumviro. Ni ubwoba bwinyegeje, wumva umenga uri umuntu azi guteka imitwe, wumva umenga uri umuntu w'inkerebutsi. Ni ubwoba bwinyegeje. Yesu adufashe cyane. Ariko ushizemo kwizera, urahahagarara ukavuga jewe nzoca nitwacwa n'inzara. Urabizi ivyo Imana yavuze, inkota y'ijambo ry'Imana. Haleluya. Urabizi ivyo Imana yavuze, yavuze ngo itware ubwami bw'Imana no kugororoka gusa, ibisigaye bizonyaga nk'ingane. Soka ijuru asanzwe azi ko kubikena. Ese je narihaye esitoma, je narihaye umushishito. Haleluya. Imana rero umushishito ntiwuzi ico ukora. Si yashizeho izuba kugira ngo amaso akanure agira ico abonye. Iyo ni inzori zo gufungura, kubera irazi ko uyu mubiri ntiwurimo, udakeneye gufungura. Menga ni ubujuju kubera ngo ivy'imwemu, uko udakoresheje mwemu yera ngo byumvikana nk'ubusazi. Ni nk'ukwigira umudebire. Mero wandona kure cyane y'ubujuju. Nono kwizera Imana ni kure cyane y'ubujuju, kubera intango y'ubwenge ukubaha Uhoraho. None ntabwo icyubahiro cyane. Amayeri y'umugwanizi. Yesu adufashe cyane. Niyo agiye kukumenyesha ivyo wikoreye, nakubwira ngo tura hasi kimeneke. Arondera ingene wowe nyene usamara bikameneka. Canke witerurire wewe nyene, wiyite umuhinga, kuza kubishobora kubiterura, hanyuma ukiri kuriyita umuhinga biguporomokane, hanyuma vyiture hasi, uca usigara umaramara. Kandi acagaruka kugukekeza. None wewe arya wewe wabona wari gushobora kuvyitura, kubera utahamagaye umuntu ngo amuture. Ugaca wibaza ngo ni mpwemu yera ngo ariko aragukarira. Mpwemu yakoresha ijwi ryongorera, riganiriza mu bugwaneza, ntarigera numva n'umuntu n'umwe. Niyo ariko arakuganiriza nkakurya umutima. Bijya vyose bikurya umutima, c'est démoniaque, ni ivy'abadayimoni. Mpwemu yera avugana ubugwaneza bw'igitangaza. Ivyo vyose biriko birakurya umutima, c'est pas de Dieu, si ivy'Imana, ivya Satani. Ayo majwi yose nawe umenga ariko aragukebura, urabona wowe wasambana utabona ngo rero watwaye. Ivyo si vya Mpwemu yera. Ni agakekezo k'uwo wumviye, wagahurukiye, w'umwansi adahemba abamukorera. Ariko ntiwitonde, ciye bugufi, uzokumva ijwi ryiza rikuganiriza. Niyo wowe uri muri esheke nini, uri mu gihe kigoye rwose, uzokumva ijwi rikongorera rigukunda. Rya Mpwemu yera riza kuvuguruza ya majwi yose. Nka Yesu ashikiriye umudamu yafashwe asambana, bandi bose bamwe vyageze ndamuze bivuga ngo zana amabuye ngaho,
agacerere baca yunama yandikisha urutoke hasi. Haleluya! Agacerere ipentasyo zibanze zihagarara, amadiyabete abanza ahagarara. Tubivugane neza ukomeye mwana wanje, komera amashyi Yesu. Acaranza amara umwanya yandika, ntibari bazi ibyo ariko arandika, sinzi ko binahari mugabo byari ibintu bishobora gutuma amajwi ya Satani hora cereza babipfundane. Haleluya! Cariyandikira hasi, nabo baca bararindira barabizaza kwandika. Aca yunamura mu mutwe avuga irindi jambo ryirukana Satani, utagira icaha muri mwebwe n'abari wamubanzi nawe. Abararibimvye, abarenganije, ukuri kw'Imana rero kuje imbere yawe, burya nturindira gukenera abakwagiritse. Wahuye nako, nturindira gukenera abakwagiritse. Umuco warashe, yakwe ndazi umunsi umwe niyomoye imbere ya Yesu, nukenera abakwagiritse. Ico gihe yanjanye mu ndoto acisha imbere y'umuriro, ncamera no kurya agasashe kera kabonera, ibintu vyanje vyose ndacabonera. Aca akora inyuma yiwe nk'uko asokorora urupapuro nka kurya worukura muri imprimante, asokorora gutya kugira ngo yari akwiye mu kabati kabitseko ibintu vy'iwanje, asokorora gutya. Aca nyereka amakosa yanje yose sinasubire kuryogora. Umuco w'Imana wagushikiye, baciye umuntu wese wewe urasigara je nagiye, bose baragiye baromotse. Agacerere Satani yinje kwagirizwa hanze. Madamu, hari umuntu n'umwe yabiteye imbere? Nta n'umwe mugenzi. Ikiganiro c'amahoro bashobora gushimira Imana. Iyo ni ryo jwi ry'Imana. Ivyo bindi by'umutima si ivy'Imana, kandi ntibivuga ko Imana umunsi witokunwafura mu rukundo rwinshi, yokunwafura kwezi. Kandi yejeje no kukunwafura wumva amahoro, avuga ati uranywafuye uri data kabisa, kandi ugize ibikwiye. Iyo unyica nta karenganyo kari kuba karimo, ni uko nyene imbabazi zawe ni nyinshi. Amahoro aguma ngaho, amayeri wese rero atsindwe, tugumane n'Imana yacu. Ukuri kwa mbere, haleluya, nandike nasigure. Ukuri kwa mbere, Yesu yaje kubera natanze mu Gifaransa, bashobora kuvuga mu Gifaransa nkabishira mu Kirundi. Jésus est venu pour ta délivrance et il a vaincu ton ennemi. Yesu yaje kugira ngo wowe akurokore, akubohore, kandi yaratsinze umwansi wawe. Ashobora kuvuga nawe nyene usohora ijwi, Yesu yaratsinze umwansi wanje. Yesu Kristo yaratsinze umwansi wanje. Haleluya! Icya kabiri, ukuri kwa kabiri, Satani yaratsinze naho afise amayeri. Ako kantu rero karakomeye nta naho. Satani yaratsinze naho afise amayeri. Ukuri kwa gatatu, kubera iki akoresha amayeri? Ni uko ari umunyabinyoma kandi atogushobora
adakoresheje amayeri. Nuko ari umunyabinyoma kandi mu bisanzwe arabizi ko atogushobora adakoresheje amayeri. Azanye ishusho yiwe y'ukuri woca umuhinyura ubwo nyene. Cyo gituma dukeneye kubona ibirenze ibyo tubona, dukeneye kumva ibirenze ibyo twumva, dukeneye kumenya ibirenze ibyo ubumenyi busanzwe butanga kugira ngo duhinyure amayeri yiwe. Kuri kwa kane, turashoboye rwose gutsinda amayeri yiwe. Turashoboye rwose gutsinda amayeri yiwe turi muri Kristo Yesu. Numva twari kuvuga n'ibindi mugabo basi dutahane iyi ngeyane twabonye idufasha comment vaincre l'ennemi. Turabishoboye rero, ariko none twobigira gute? Jegira ngo utuntu dukeyi cyane mugabo dukomeye rwose. Ikintu cya mbere nuko twabonye kwegera Imana. Ibintu biraduhenda, ukaronka umwanya w'abagenzi wo kuri Facebook, wo ku telefone, usangiye ibikorwa, akazi, amashuri, ubudandazwa, irasiyo, ukabaronkera iminota myinshi. Imana woyiha 5 minutes gusa y'ukuri, 5 yonyene ukivyuka y'ukuri, apana y'ubwoba bw'ingene umunsi uza kuririrwa. Oya, iminota 5 gusa y'urukundo rwawe n'Imana, wowe uhejeje kuronka umuti ugufasha kubaho neza umunsi wose. Kandi intege ngufise zizogenda zirahera. Yesu ashimwe. Icya kabiri, kurwanya imyanzi, resiste, kugambarira Satani, ukanamwirukana. Yesu yavuze ngo va-ko Satani, arrière-moi Satan, va-ko Satani. Nawe waremerewe mu izina rya Yesu ngo hirya bahari ububasha bwo gukandagirira izo nkana sikorupiyo. Nubwo kunesha ubushobozi bwawe muri bungahe, ubushobozi bwawe muri bungahe bwose. Ya enkado twahawe, ingabire twagabiwe, ndabahaye ububasha, haleluya, bwo kunesha ubushobozi bwawe muri bwose. Amen. Gukandagira inzoka na sikorupiyo. Manishimwe. Ngira uri hafi ya tiya nzoka yarapfuye. Ntukamure ikiziga cyawe. Haleluya. Cya gatatu, kudakangwa. Nawe udakangwa n'umugwaneza. Yohana 10:3 Yesu yavuze ati mwisi mw'amajwi ariko nimuhumure. Restez tranquille. Gumya umutima, tekana. Haleluya. Nimuhumure, udakangwa. Ahandi muri Bibiliya hatubwira ngo nimutakangwa, nimutagira ubwoba, kizoba ikimenyetso cy'ugutsindwa ku ruhande rw'abanzi. Yemwe batakwiye kubera iki abasirikare bajya ku rugamba bihugwa 50 bagiye guhura n'ibihumbi 5. Hari ubushobozi bwo kuvuga amajambo cyo murakizi. Mugabo kandi iyo umutima ucitse intege, Bibiliya ivuga ngo ntawuwuremesha. Umutima wihebye. Imana yaturemye mu buryo bw'uko inkomezi z'umutima zirazana inkomezi z'umubiri. Amen. Iyo ufise umutima utekanye ushobora gufata ingingo nziza ziri mu bwenge. Iyo umutima utekanye
urashobora gufata ingingo udahurudutse udakangwa. Icyanyuma urashobora kuzotoratora n'ibindi, mugabo icyanyuma tubwirwa kandi na Bibiliya muri Yakobo nyene 1:19 wongeza ku 20 ni gutsinda ishavu. ngo uburake bw'ubushitsi bugomba kw'Imana. Ishavu riri mu bintu byugururira rwose ibikorwa by'umwasi mu buzima bw'abantu. Bibiliya itubwira ati mwirinde nimwarakara ntibakoreshe icyaha, kandi izuba ntirikarenge mukiratse, kugira ngo ntimuhe akaryo wa mugwaneza. Ni ukuvuga ngo ukarinda Imana ishavu, mu mwanya mutoya uriko urakingura urugi, mu mwanya mutoya uriko uramuha akaryo wa mugwaneza. Imana ibahezagire turaramije. Bigakesha ijoro ryo mu buzima